Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro inahe yubaka mwama mukurikira buri wa kabiri igihe cy'isaha 3 tugiye kumviriza intahe ya mwene data intahe iryoshe cyane agiye kudushingira aho Imana yamukuye naho imugejeje ubu. Rero tugira tubaye ikaze tudatevye tumuhe atwidondore. Shalom shalom. Jamazina yanje nitwa Kagoma Rodrigue. Yego nkaba nkijijwe nkaba nkunda Yesu. Urakoze cyane. Mbega abariko barumva Rodrigue Kagoma mbega ataraba umupapa ataraba umuvyeyi, mbega mu buto bwiwe Rodrigue yarameze gute, mbega yaciye mu buzima buhe, nihe Imana yagukuye, ni bihe bintu waciyemo? Rodrigue yavutse nk'abandi bana. Rodrigue akura akunda umupira. Rodrigue yakuze akina umupira, antuka nico kintu cyanwaye umwanya munini muri primaire, secondaire, kandi nakina amaje yose: football, basket, athletisme, natation, volleyball, handball. Mugabo iyo navuyemo nkinamo cyane ni umukino w'amaboko basket. Aho nakinye muri Kerne, ndinda magarika ndi muri Kerne. Yego uko niko nakuze nk'abandi nkiri mu buzima bwo kwishuri. Ngira amahigwe ndonka akazi kare. Naronse akazi ngiheza première. Niga Université Soir nirihira. Mbega utubwira muri bimwe byatumye wumva wo kwegera Imana, nibihe bintu waciyemo wumva byagutumye wo kwegera Imana? Nta kintu novuga ndi mu gihe cy'amashuri cyatuma kinkundisha cyane gusenga, kurondera Imana, kuko je n'inzoga sinazinywa. Ndibuka ko natanguye kuja mu byo kunywa inzoga ndiko ndaheza première. Bya bindi nyine utanguye kumva abajene ntugira uheze première tanzoguranye utarahonja utaragira iki byo birabaho. Ndibuka ko uwo munsi wa mbere nanyoye ibyeri bibiri, mugabo uwo munsi naraye mbona icumba ciruka kabisa. Ego cindatina ndamenyera nangwa kuja mu by'inzoga, kuko aho niho mbona cinangwa no gukorera amahana ndayafise. Cinangwa kuzo ndakunda rero kugura agacupa nsangira n'abandi, mugabo nsanga ndiko ndiyimbira ikinogo, kuko nasanze za nzoga atarizo zankunze, ntabwo nje nazikunze. Mbega utubwiye ngo kwiyimbira ikinogo, ni kihe kintu inzoga zoba zaragukoresheje wowe nyene ubwawe wibuka ukavuga uti je regrette? Ndaregreta cyane, kuko inzoga zaratumye nashobora kuavansa. Kuko nashobora guhembwa le 30 cyangwa le 1er, mugabo le 2 le 3 nkaba ndiko kwa nari nkitangura nkiri muhira kwa mama sabwaje gupanga, ngaca sanga le 2 le 3 ndiko ndabwira mama ame 2000 francs bwafate bisi akayama, mugabo ashavuye. Mugabo najire kubera Satana aba yagufunza amaso, nubona yuko harimo agasuzuguro, harimo ikiya. Numva aho hantu narakomerekeye cyane. Apart inzoga nta bindi bintu waba baragendeyemwo wibutse ubu unye wumva ku mutima wawe babaye? Jewe apart iby'inzoga ntanyo itabi. Vraiment nari umufimere wa mbere. Reka duhere ku itabi. Rero ndibuka no mu bintu byaheza amahera yanje super match vraiment. Je ndibuka itabi natanga kurinywa bimwe twinyegeza. Nanguye 7e ou même 6e tumwita twinyegeje, kubera hari ibyahise muri iyo myaka iheze. Twageze n'igihe tumara umwaka tutaja ku ishuri, rero usanga tugo tutangura kuja muri utwo gutusha utuntu. Itabi vraiment arinyoye itabi ryinshi, kuko par jour nashobora kunywa ipake zibiri. Avant midi paquet, après midi paquet, kuko naramufonctionnaire naragigurira.
kandi sinabona ko rikorera nyonona kuko je ndibuka n'igihe nakina abo twakinana barambaza ati ambulance yawe iva he kandi umwitabi nivyigize bimenyekana n'abakoca nibigeze bamenya ko mwitabi mugabo abo twakinana bari babizi kubera twaricarana nana ego sino bijya bindi abantu babanose amahera ngo baraja mu kurondera abakobwa nivyari ivyanje vraiment nivyari ivyanje nari timide mugabo ndibuka ko umunsi umwe nk'inzoga uwo munsi yananyoye ndibuka umukobwa naganirije iryo joro yarankunze ku buryo bukere waza kundondera hanyuma rero aje kundondera sinashobora kumwemerera kuko naraba hasi ndetse ndamubwiza ukuri n'ukuri reka zosubire kubonana kandi nanyoye umukobwa ndibuka ko yatwenze aragenda arabwira n'abagenzi ati njya mbere mbonye umuhungu ari timide vraiment si ibyo abakobwa nivyari ivyanje vraiment uyu munsi turumva abahora bashinga intahe ibyaha Imana yabakuye hari iby'umwe yashobora kwibuka ati ahantu Imana yarahankuye mbega nta bintu wo tuganiriza canke wo waracemwe muri ico gihe byatumye wumva wo kwegera Imana ukavuga ati jewe n'ukuri ndabona yuko ibi bintu ari umuhamagaro w'Imana ibintu nkwiye kubivamo nkegera Imana maze nka 8 ans nkora muri iyo societe nyene natanguriyemo natanguye gutanga kuronka ibimenyetso muganga avuga ibi bintu ni bimwe bisanzwe kuko je ndibuka en 2000 muri 2011 naimaze presque nka 4 nkora hama ndibuka ko twigeze gufata voyage n'umugenzi tuvuye muri boîte bonane twurira imoto yarasika imoto kinini cya kimoto nyine kirenganye wumva ko ari bro nyene hanyuma tuva muri Havana tuduga Igitega agiye kuraba umukobwa bakundana ndibuka tugeze za Mageyo hano bita muri Mageyo hari ahantu hari amakorosi menshi cyane n'amakamyo ndibuka ko twagiye twinjire mu ikamyo hanyuma aradeviya imoto irasimba twese tugenda umwe ngo hariya nanje ngo hariya mugabo Imana irakinga twese tuvayo tumeze neza n'imoto abanyagihugu baradufashije kuyiterura gushika mu ikaburimbo ibyo ukavuga ngo ni ya Mana y'imboregwa okay hama ibindi byagiye biraza buke c'était naho hari muri 2020 ngira accident DJ nyene mu modoka naho nyene mbona uburinzi bw'Imana nyene tavuga ati ibi nibiki umuzimu ngize iyo accident ikintu nagira cyambe ni iki kuja kuyapore ku mwakayeri ibintu byagutyo hanyuma hagira 2022 harabaye ubugizi bwa nabi bw'amagrenade muri ville no kuri Kotebu ndibuka ko nari ngiye ku kazi ngiye kurara kwizamu kwa twaragira izamu ngiye kurara kwizamu mfata bisi tugeze kuri Kotebu hajya ibiri kirashamwe abandi bantu tabasohoka niho twumva grenade ya mbere turitse pum naho wari ndani ndi muri bisi ndani iyo grenade ya mbere turika muri kote jare bajya bimbere grenade ya kabiri bayirungika muri hanje hajya hagati mugabo abantu rero batanguye gusohoka cyane hama kimera nk'ugomba kunyaruka nanje sohoke rero kimera nk'ugomba gusohoka nanje hama ngiye gusohoka hariho umumama
yari yicaye iruhande yanjye yari ku idirisha muri bisi urayibona ndi ku idirisha umumama yari ku ruhande rwanje uwo mama vraiment yaragiye no gutelefona umwana wiwe amubwira ko girashike ya grenade ya kabiri jewe ngomba kunyaruka kugira ashobore gusohoka mugane nayo turabona wa mumama ataransuguma mugabo niyansugumye kugira agirire protection sinzi nyine cyo kintu cyabaye kwa kugwana twese dusohoke ya grenade kiraturika iturika ikubita wa mumama imuturika ko imbere jikinanje numvise bruit gusa pum cindagwigihumura wa mumama arangwako aho muri bisi dusigaye turi babiri muri bisi indani abandi basohotse abagiye bakomereka abagiye bandi sinzi hanyuma jembwa nkumva ko ari ijwi riri marivugira ko ravuga ati hari abantu babiri kandi abantu babiri nibaza ko bapfuye niho binjiye bace babona igrenade yindi taraturika iyo grenade ngeri yafuvye iri ku ruhande bace baratinya kwinjira mugabo wacaraza abantu barinda barakogota mu mama nanje baraza kumwogota bazi ko bamaze kuvata abantu bapfuye mugadu hanze cemera nk'ukoroye ati hari umuntu akiri muzima ngo wa mama wewe yari yapfuye yabaye inyama kabisa ati gari ujya wundi ntiyapfuye niho bakibaza kunyegerana telefone bazi dutwaye na ofisi uhamagara niki cyo bisanga uri muzima ngaho navyo yari bwamenye ko yanuzuye amaraso niho banyirukana kwa muganga mugabo akangi karagazo ndavuga twe twivuriza polisebe bacana na polisebe c'était polisebe batabura impuzu basanga nta gikomere na kimwe fise na ku maguru na hamwe ku mutwe na hamwe muganga carambwira ati nubwo wagize anyandikira imiti genda uruhuke turumvise Rodrigue intayi yiwe Imana yarakurenganije grenade waragize accident ku moto ntiwapfa mbega ivyo byose byatumye ubona ko ni gikimana irikira kwigisha muri ivyo bintu ni gute wo kwifata canke ni gute wo hindura ingendo mbega ni byagufashije kugira ngo ushobore kugera hogeze uyu munsi avuga ati je ndabona ko bwari uburinzi bw'Imana muri ico gihe no kuri nta kintu nabona ko hariho yego naravuga ati ni Imana yankinze mugabo naravuga ati ibi ni ibintu bisanzwe nk'abandi bose umunsi wawe utaragera n'uragera mugabo rero ahantu rero nagiye kubona rero ko Imana yekirandondera ni après ivyo bintu rero nangura kumva ndi ko nkunda gospel indimbo z'Imana mugabo simenye igituma nangwe gukunda ivyo bintu kandi nari mu idini ry'abayisilamu ibintu nibiki mugabo kazi ngaca namba umba écouteur kugira nibumve ko ndiko ndumva gospel kuko harimo abarabu bamwe twakorana hama cinkunda umuvuga butumwa Imana yaramuhamagaye ni Pasteur Théophile umunyarwanda babukunda kumamagara w'inzahuke nawe nyine nangura kumva uko nyine ariko arigisha mugabo simenye igituma no kuri navuga ibi bintu nibiki rero ahantu nagiye kubona yuko Imana ikirandondera rero mama indondera twarinjiye muri le mois de Ramadan iyo mois de Ramadan sinigeze ndayifunga mugabo sinkunde sinahuri gituma nagiye gufunga nk'abandi ngire Ramadan nk'abandi muka rero mbandanya ruko nja kunywa inzoga buke ngira buke rero Imana mukundondera rero iravuga ati uyu muntu ko namurondeye nkamubura reka nce muri zanzira zanje zose kuko Imana ifite inzira nyinshi niho muri rero 2023 muri avril nagira accident vasculaire cérébral AVC inkubita ndi mu nzu
ndi muri douche nangiye muri douche madame arumva ikintu kiguye mugabo ibaza ni ikintu nyene gikorotse gutyo wari marié ego on a masque marié kuko jangize mariage 2016 madame niyitaho kuza kuraba ivyo ari byo mugabo ararindira ko nza kwera yarambwiye ko girategure ku meza dusangire arindira ko nza arabura madame aza kuza asanga umuntu yumye arahamagara yambwiye ko yaciye ahamagara umukuze twabana hafi acaraza n'imodoka bantwara kwa muganga hôpital militaire biranga ati uyu muntu ni umutware kuri Tanganyika Care bagira scanner niki niho naja muri Tanganyika Care bagira scanner bavuga twariho udutsi mu mutwe twononekaye twifunze ego ndaja kuri treatment nk'abandi ndavugwa ndagira n'amakine nagize kine presque nka 2 mois Imana yashobora kandi kungirira neza ndatambuka mugabo atanguvu ikirato ndacambaye sinumva ko nambaye ikirato aho ujya turya kumara kuganiriza dandirimbo nkumva ko nkunda indirimbo mugabo simenye ivyo ari byo rero maze kuva mu bitaro ibintu by'abagenzi foko tuba tuvyevita subira muri w'abagenzi twaba twicarana hanyuma umukozi wumva mbwiye ati oya ngo mwa kamwe ngwega ngo ikibi ngo nugucunwa 4-5 ndanywa nk'iyo nzoga imwe 2 mugabo wasanga nagenda arenza bukebuke subira kuri iyo ritme mugabo wangu numva ko hari ikintu kimakinganiza muri jewe gukunda indirimbo z'Imana kungushaka kuma numviriza ubutumwa bwiza Chris Ndikumana naramupinga 2023 tugeze muri juillet Imana yekiramana neza Imana ikiramana neza kugira inyereke yuko ariyo ifise ububasha kuri jewe kandi ikirandondera cingira hoshiti yavese kandi yoyo rero yari yabaye grave kuko bararize n'amakomunike arasohoka batefona grand frère bari hanze ati nimutegura itiki muze guhamba uyu mwene wanyu yapfuye kuko ndi bakona system bambwiye mbona ivyo bambwiye system muri Tanganyika Care bashikanye directement muri réanimation cimara imisi 6 atariho ndi muri koma rero sinokubwira ko ari ku munsi wa mbere wa koma cyangwa wa gatatu cyangwa wa kane mugabo iconzi gusa naragize tour yo kuva mu bwana kurinde nkure ivyo nagiye ndacamwe muri yo koma ivyo nagiye ndacamwe simba ugo rupfu simba imvune simba ama accident simba ama grenade ndagira iyo tour sinukubwiye ko ari ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri ndi muri koma mugico kintu ndiko ko nakigize ndibuka ko navuye muri koma ari mu midi kuko petite sœur akijijwe asengera muri Minevam niwe yaje kundaba muri réanimation atarumva ko shoboye kuvuga akajwi gato kadasohoka ataramagara umuganga ati ingurabe wa muntu aravuze kuko jewe vraiment bari bambwiye yuko atakintu nakimwe cyari kirakora bari barindiriye kakandi bavuga ati ego bari bandiriye ati ni kakandi tubabwiye ati nimunze petite sœur ambwiye ati muganga nyaruka aravuze muganga araza animango arasubira avuga ati reka turindire gato mugabo petite sœur plus yagoma yegeze ugutwi kugira yumve ivyo ndiko ndavuga yumvise namubwiye ati hamagara umukozi w'Imana nico kintu wabyutse uvuga ico kintu cyambere navuze hamagara umukozi w'Imana yavuye amurondera kandi nibaza ko atanatevye naho nabona neza nyine yaje twako yaciye aza
baramwemerera arinjira muri reanimation. Ico kintu c'umukozi w'Imana wahora ucumva canke wumvise ukivuza inda utazi ivyuvuze? Bo jewe guhamagara umukozi w'Imana nabivuze nko gutabagwa, numva ko ari utabagwa. Narumva ko atawundi muntu numva wa mbere yonyegera atari umukozi w'Imana, kuko ivyo yemejeje kubona ndi muri koma nabona ko ari uburi nkeneye gutabagwa. Niho umukozi w'Imana yaje, ndibuka ijambo yambwiye ati ndazi ko kuvuga bigoye kubera leta urimo, mugabo amatwi yawe ndazi ko ariko aranyumva, nyumviriza. Aranganiriza umva bazi kuganiriza umuntu atajesta kugirira atakwemerera cyangwa guhakanire cyangwa iki, mugabo je naramwumva neza. Ndibuka ko yambajije ati urifuza kwakira Yesu nk'umukiza. Aho niho yagiye kubona geste yanje, rero ndamugirira umutwe ko ari umuntu yemeye. Acaranyatuza ndi muri reanimation nyene. Byarakunda n'ivyakunda kuvuga ariko. Oyaye. Ndibuka ijambo yambwiye ati nyumviriza umutima ubuhimana. Je unyumvirize ngo umutima ubuhimana. Iryo jambo ndagihukaze kabisa, sinzofa ndagibagiye. Cimbaho uko sohotse reanimation bukeye bwaho ngeze mu cumba batangura kuvuga naho rero ko mu mutwe byabaye nabi, ko ndikunda kuvuga ibintu bidatonze kuko nibwo yatahura mu mizirima ariko aravuga Yesu. Yari miryango ije kuraba. Ego mama rakijijwe, saba kuzine bakijijwe benshi cyane abo tuvukana. Rero batangana no kumwenda babwiye, nababwiye ati jewe ndafise Bibiliya ngaho, ndabwiye ati nimusomere Jean 11:4. Sinarinde no navuze Jean 11:4. Zanumva ari umukuzine wanje kandi Imana imuhezagire, niwe yaciye ahaguruka arasenga aravuga ati ari kintu Rodrigue cyo kiramubako tutareko turabona. Iyo Jean 11:4 cyasanga ni bacambwira ko ari hajya Yesu yavuga ngo iyo ngwara ngo sije syo kumwica. Sindavuga ati ibintu none bihuriye ni ingwara mvuyemo. Niho rero naguma mvuga ibintu bya Yesu, mvuga ati bana uyu muntu ni mwiza, uyu muntu aradushaka ko tumera neza. Je madamu wanje rero, madamu kubera adakijijwe aravuga ati Rodrigue turabe tondere umusikologe turonde niki ari ibintu bitari ko biragenda neza, kuko mwijiro sinasinzira, mwijiro hagerege bakaza bakanira diazempa. Ngana ni kamfata naye ne babonye ko narushe navuze umwanya munini iki. Rero niho numva rero ikintu c'umuhamagaro rero ndavuga ndatahuye ivyari byo ivyo ariko birambako vyose. Rero icyatangaje abaganga n'umuntu agira kine nuko jiwe iyi droite gushika yari paralyse, nta kintu kimwe cyakora. Rero umuntu aje kugira kine yagize séance imwe, aje muri séance ya kabiri yasanze ndiko ndatambuka. Asanga ndiko ndatambuka muri chambre nyine y'ibitaro, arambwira ati Rodrigue ivyo ni wewe? Ati yego ni jewe. Ati gira uduze ukuboko, ndaduza. Ati gira ugufunya ukuguru, ndafunya. Ati oya sindavyemeye, ngo tuje mu muri ku ma escalier arano wacandugana ku ma escalier. Turaduga acamagara umunehologe mu docteur, ati ariho kayu umugabo gira nangaje akizwe ukuntu bitandukanye. Turumvise ko Rodrigue akize, Imana yamugendereye iramugirira neza, iramukura muri reanimation. Mbega umaze gukira neza, nike kintu wumvise ko kikubaye ko kikunezereye ubwo buzima Imana yaguhaye? Warumvise ko ubandanya muri ako gakiza umaze kwakira igihe wari muri koma? Ego maze kwakira Yesu nk'umukiza,
muri je cyabo d'abord narumse ko hari amahoro abaye muri jewe narumse ko hari amahoro abaye muri jewe ndumva ko hari ivyiyumviro bitanguye guhinduka haje ivyiyumviro bindi hanyuma naragize inyota yo kuja gukorana n'abandi kuko ndibuka ko maze gusohoka ibitaro nashe muhira ndibuka ko uwo munsi byaranse ndibuka ko Petite Sœur yambwiye uko hari mu za periode y'amasengesho kuri MK kuri Minevami Kigobe ndibuka ko nafashe taxi kuba nanguvu nari bwagire zo gutambuka kuko nafashe taxi ndagenda paka muri Minevami Kigobe byari ryambere rero ninjiyeyo yego cyasanga bari mu bihe byiza byo gusenga niki ndicarayo mwumva ko ndumuntu nyene sinzi nko gusa no kugira gute uramaze kubona uvuye nko mu Burundi ukaja nka Dubai bagushitse wenyene ubona umengana ahantu nishobora kuhatambuka ari uruzimira nanje rero nabona umenga ndahantu natakaye muga nkumva ko mfite amahoro yego cemba huko nkunda gusenga nace nkunda gusenga cinda nubu ndiko ndasenga cyane ahubwo gusa ikintu rero cyanangaje cyane gose hariho ijwi ryambwira ati heba bijya bintu heba hajya ahantu mugabo simenye ico kintu kirambwira mugabo nkasenga Imana imbwira ico kintu kumva Imana yashaka mve aho nakora bakazi mwana batseme bakazi ifise abana babiri madama dakora cyo genda gute niho rero iryo jwi ryaguma rinzamwo isomene ya mbere ndarondera umukozi w'Imana nkabura umwanya ko tubonana mugabo yari Imana ikirategura ivyo bintu byose rero ndibuka ko mu gitondo navuze ati Imana nyimba ari wewe ukurambwira mbe ivyo bintu kandi nkaba ndi mugakiza ndi mushasha nyimba ijwi rya Satani rimveko nyimba ijwi ryawe Mana unyereke ko ari wewe niho unyagiye numva ijwi rimbwira ngo wopfa abana bawe womenye nyene bobaho ndavuga ati iyi ni confirmation niho nacemara nka 2 ou 3 jours cindandika ikete rya démission ndavayo sifisi cyungira nkore na kindi mugabo ndabona ko Imana ikanyegereza kuba hafi ya bene data kandi warakomeje kubaho anishimwe cyane turumse Rodrigue ubuzima yaciyemo kuva kiri muto atarakizwa turumse ivy'Imana yamucishijemo iriko irashaka kumuhamagara imucisha muri ibintu biriya bitandukanye mu accident ikamurinda batera grenade Imana ikamurinda turumse yuko yakijijwe yakiriye umwami Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe kandi yishimiye ahageze naho yashatse kugerageza gushaka kunigana n'Imana ariko turumva ko gushikana n'ubu yishimiye intambwe agezeko Rodrigue mukurangiza iki kiyago nihe message woha abariko baratwumviriza ku Imana irondera umuntu mu buryo butandukanye message ngomba guha abandi bantu nuko hariho ibimenyetso Imana itugirira nitubimenye nka message za mbere zikunda gushikira ku bantu benshi uramaze ubuye harahari ibintu biharawe byo ku mastati ugasanga hariko haraba amaverse agashaka amaverse kuri stati indirimbo ya muryohe akayishirako sivyo ivyo nibikwiye menya yuko utanguye kumva kuko akunda iryo jambo ry'Imana ahubwo egera ukorane aho abera bari kugira ufashwe kuko mwe muyera nazoza kuri wewe mu gihe ukiri mu byisi kuko abantu benshi bari mu byisi bakora kunda kwandika indirimbo z'Imana bakora shaka amastati ibintu biryoshe mugabo menya yuko uyo ari umuhamagaro w'Imana uri kuri wewe rero ikintu no guhanura abo bantu egera aho abera bari kuko niho ucubona ico Imana ikaguhamagarira sino hariho ibintu bakoragira abantu kibaza ngo no gukundiye Yesu oya hariho biva ku maranga mutima yabo ariko abatuma bakora ivyo bintu mugabo ya maranga mutima nyene niho n'Imana ishaka gukorera ego
no wabwira vraiment nta kintu kiryoshe atari kwakira Yesu nk'umukiza, nta kintu kiryoshe atari kugira Yesu muri wewe ukumva ko ufise amahoro, ukumva ko utekanye. Hariho hari ahantu Satani, mumbabarire gato ndenze ko hari ahantu Satani akunda gufatira rero abantu bakorana umuhamagaro. Satani atangura kubakundisha ibindi bintu bisumba ibyo boronse kuri Yesu. Ugasanga Satani akakoma kubashira ahantu muryoherwa n'isaku, amakritike, ukumva ko aho hantu biryoshe. Ati rero nkagenda hari ahantu nkazogwa, nkuko abantu bakunda kubivuga ngo yaraguye uje, sinosubira muri societe. Hari abantu batinya ico kintu, reka gutinya. Vana na Satani, wegere Yesu, uronke ubugingo buryoshe. Urakoze cyane Rodrigue, reka tugushimire, dushimire n'ababanye natwe muri Kiyago. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.